kazi kanje nkora ko kuvidura amawese numva nishavu ryanyishe umuntu uko amavyera ntarukira no mukanwa kinjira ewana kinjira no mu muhogo ngo dubwi indwi kugwiza indwi bingana bingahe mani ahubona je numva narambiwe na ewana akazi kananiye kaya kazi kanje nkora ko kuvidura amawese numva nishavu ryanyishe umuntu uko amavyera ntarukira no mukanwa kinjira ewana kinjira no mu muhogo ngo dubwi numva hanahwereye no guhera mani ahubwo we nyimufise akazi Dabu ndangire ndakese rungura mwuda muntu kwa mavyi. Oya reka mani nakiriyo hajya anya. Urabona twebwe hajya anya. Kwijya misumari dutwara. Burya bukinga urabona jewe. Ndashobora gutwara ubumere bw'ibinyo bingana uku. Ariko rukama majana 3 n'ukwimana mvuye ngaha gushikara mu gahahe. Mukuri. Ahubwo nuko uraba nama mukadukurayo. Tena akazi kiwanje ko kudandaza amaji. Urazi ibi byana byo ngaha mu gisagara birafise itabi yambi cyane. Birakwamagara ngo kadogo ngo hano uje guzabya kubwira showbiz ngorane mbe tube turateramira ku kinone mani ntakarata woba wazanye mani jerega jesi nibagiye banyitwa umuntu a prepare ngura akesta yo man platia nje musage Petia umberero umberero mani izo karata zenda zifise yona katwazi ukini karata cyane mu mashama somu wanyuzi peti nayinganye na chincha hakiye reka rena ndakurabi bunyene ndakese oya jewe ni mari zani karata twikini reka tutirare kwa hanze reka kuba birefu sawa kandi rero brother yukina amafaranga igitsinda kimwe nefumo ya 200 ya Maria kwibadadi no kwimboza babiri mama yangu ndahwere amahera wewe urayafise jewe nyene nabigiye n'icyo ushanje amahera ya Meruvai umviriza rero Minerva utatoka kure nivyi wawe sha imancho more rero tuma yo iyi ni kunde ari karati takunda wewe hasavye songo mwese mwayibonye watatu wa songo nagakaro tena shaka hasa mu mutima 3 4 akiri imwe 2 3 4 ni jewe imwe 2 3 4 uwo tuzagutsinda araza gukubitwa ya brother pani ibintu by'uburo zana ahomba mama yangu ahomba nimebibe babyote acha kuniangalilia wewe yukudanira bira mama yangu ahomba ina none no banzuri atachufise na chubufise none ibintu mwe bana kibuze nani giye reka genda renze nikiyembe witi nikiyembe muratara abana wao ushize ko wakiri abana wabasize muri rado je nabariye mwese jewe ni wewe toka we mama yako ni jewe chabi sawa su mama yangu ndakeseri sawa reka ndakurasherashe kandi hajya kicane nabyo no muzindabensara ndabarasharashe wazi wowe zote nje nazibona nana kimwe wabonye dogo reka kuzana ibirofa kwanza turabuze uwo zizaguherera turamukubita wabuze yabuze yahomba namaze gutera ni je mukuru wonje ndabatsinze urabona ko mwabwe murabana agapeti kana tu prepare man umupeti nakwari ruguru mugomera kimwe kubusa mwese kimwe umupeti yakoreshe durusuma reka ncyange umuntu yatsinze ni wacangana enda bacanga oya muraho murasamye rero muterwa n'abantu bibere hari indani rwakora ano muremere irigara ngaha bana bagundua brother bagundura mama ya anuzi biheremo ubwo gwamba mbere uko batwegwa nibi nta bintu none ko ndumva indani ngo nganda ngo majokeri reka nikiramvu yarazifise sana zanizo karazifise mama ya ubu rero imifuko y'iharage y'abantu mwarayimaze muyishira mwamakarata uyu munsi mugabo muri mwese hari impongi za gusinda ipfunika reka sitwebwe asitwicara mwirigara dukina aho reka dukine ese gukina gusa nugukina utera kiyembu utera imari utera umutima zokina na yewe mushaka isharega dukine imari gukina chomora
Chomora dukine. mugabo urakuza kudutsinda We chomora dukine. Chomora. Irigara. Be obukori. jewe jewe akazi kiwanje je ndi Urapidura amatware. birazi Nawe ukora akazi nyabanga. yakubye ko apidura amawese jewe ntwaro amakinga nkawe no gutwara Wirikwa ku musumani. ndatwara n'abagore bisubiza Wisha kadogo nawe. Je ndi kadogo w'amagi. Kuri kadogo w'amagi wala. We akagoko gakori wewe urabizi yuko guhera kwa mbere gushika kundi wa mbere ndagusumira nkakumenya kila kitu kidogo. Nabijua. Ndakubwiye ati kanabimenya indwi kugwiza indwi bingana bingahe? Ibyo nibyo byo nari akabadukora indwi kugwiza indwi n'imirongo ibiri brother. Naraheneye imbali ngo ndavyaye. Aha jewe simfishije akagenda kweli. Indwi uteruye ivoka indwi ukazishira pembeni. Ugaterura izindi ndwi ugatereka pembeni. Ukazitereka pembeni turi indwi. Kimbembe. Umva ariko kazinga. Sipoka 49. Naenda kizikanje. Ubu ayo marame ndakugaburira. Ndakugaburira. Wibaza amahera yakuru tiswa ndakurihira. Ugende kwigahari. nakubitiye kubitiye mbata Kanambeho karagaciye. Hama bitanu guteranya bitanu bingana bingana. Gutera bitanu ni 15. Ako nakana gaciye. Wewe Batera ugenda mwamba. babareka bamugaragure Ubu n'umuviduzi we wese ubu nawe n'umutagisipera atwara imisumani. nawe no kwigisha Uyu nawe ni kadogo w'amagi w'amayayi abatumva amagi mu Kirundi. Hama nawe rero ikaye wataye waje kurema irigara n'abantu babidura amabase n'abatagisipero n'abakadogo b'amayayi. Nze, amechuju wowe ndakugaragura uyu munsi. kubitiye umushezi mari Uturane mana amarigara n'abantu ingo tugenda. karakije brother barayika musukurayi barakisha Namwe rero hamwe babidura amabase n'abandi banyonga amatagisipero Urumva? n'abagira amagi ngaho. sinzi ingene byagenze Ubu neza iri ni gategeko abana bubu basigaye baza kuremerera irigara imbere y'umuryango w'iwanje. Umugore nkaguma numva ngo rasiyo yabuze ngo ibiki n'ibiki kandi je ndayisuma. Kumbe nizo ndera amaboko ziza ngakurira amaboko ngaho iwanje ku muryango w'iwanje. Kumbe ibiro bitanu ubwo nyene biba bigiye. Ibiro by'ibiharage bibiri bikaba bigiye. Umugore hamako minduru ngo nta rasiyo nasize. Nanje nkibaza ngo ni kwa kundi abagore bigira abantu bikompe. Kumbe nibi. Sha hagiyo iyo bumenye umwe bwari kinida kese.